Tubaramutse twongere tubashimire abakunzi ba Ivyacu TV namwe bose mundangesha gukurikirana ibiganiro bisha kuri TV yacu. Muri no biganiro bishika bitatu vy'urukurikirane tugiye kuzorabira hamwe kungene leta zunze ubumwe za Amerika zabaye umupolisi w'isi aho zigenzura bamwe uwo zishatse zikamwica kandi ntihagire n'ikibaye. Rero nizeye ko tuzobana neza muri bino biganiro hano kuri Ivyacu TV, nayo mpamvu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo amakuru atandukanye uzoze urayaronkera ku gihe. Leta zunze ubumwe za Amerika ni umupolisi w'isi nk'uko mubizi, iyo hashinzwe ikirindiro ahantu uko abanyagihugu bahora bigenza birahinduka. Nk'akarorero, nimba wahora unwa kugeza saa sita z'ijoro, siko biba bikigenda, hagera saa tatu bibaye ngombwa akabareka kugagwa, ndetse bikanategekwa n'umukuru canke se abapolisi kugira ngo babandanye akazi. Ni mw'iyo mvo n'inzira zimwe zimwe zahora ziri nyabagendwa zizibigwa kubera barriere baba bashiriyeho amabwirizwa ngenderwako. Ni mw'iyo mvo mu myaka 20 iheze leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu c'igihanganga cagiye kibangamira abantu batagendera ku vyiyumviro vyabo, aho bamwe babaye abanyeshuri babi bakugwaho baricwa, twovuga nka Muammar Kadhafi wa Libya, Osama bin Laden yasanzwe ari imvukira yo muri Arabia Saudite, hamwe na Saddam Hussein yari president wa Iraq. Abo bose bishwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi reka tuvuge kuri operation zasanzwe zatumye abo bose basezera isi zakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu bihugu ubaye indongozi nta kabuza uhabwa ingabo zigucungerera umutekano, ndetse banagenzura ngo ntihagire n'igikomakoma. Ariko hari ibihugu twisanze ahubwo izi ndongozi zirondegwa kurenza nuko abahigi barondera inyamaswa mu ishamba. Bashiriweho inguvu zose ngo bafatwe, bibaye no ngombwa ngo bicwe, hashingwa n'ikigega cyihariye kugira ngo ubuzima bwabo bubangamigwe. Mu bisanzwe nta numwe yinjira mu burongozi yibaza ko igihe kimwe azoba umwasi arondegwa hasi hejuru, ndetse hagashirirwaho n'indonke kuwovuga aho aherereye canke hakemezwa amahera menshi kuwo mudomako urutoki canke se ashobora kwicwa. Leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu ndetse twovuga ko arico kiri imbere muri imyaka 20 iheze, cagiye imbere na cyane cyane mu kurondera hasi hejuru abo cita ko ari inkozi z'ibibi, indongozi n'abafasha mu iterabwoba, ndetse n'indongozi zabujije imigambi yabo kwiranguka bakitambika imbere yayo. Twovuga nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Iraq Saddam Hussein, Muammar Kadhafi wa Libya, Osama bin Laden yari umukuru wa Al-Qaeda wari umugwi w'iterabwoba, na bamwe mu bo iperereza rya leta zunze ubumwe za Amerika zasize mu murongo utukura ngo bicwe, ndetse bigegwako biciye muri operation zidasanzwe zakozwe n'abasirikare. Reka rero turabire hamwe operation yakozwe kugira hicwe Osama bin Laden. Operation yo kwica Osama bin Laden, umukuru wa Al-Qaeda, yiswe Operation Neptune Spear. Iyicwa ryiwe rero rikaba ryabaye iyicwa ridasanzwe, aho ryakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Iyicwa rya Osama wahoze ari inshuti idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka 1979 ubwo yafashwa kugira bakure ubumwe bw'abasoviete mu gihugu ca Afghanistan, yaje kuba umwasi w'igihugu leta zunze ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1996 ubwo umugwi yararongoye wa Al-Qaeda waturitsa za ambasade zibiri muri Kenya hamwe na Tanzania. Ibi bikaba vyafashwe nk'ibikorwa vy'iterabwoba, aho rero abantu barenga 200 basize ubuzima. Gusa umujinya wo kumurondera hasi hejuru waje kuba kuva mu mwaka w'2001 ubwo haba ibitero muri leta zunze ubumwe za Amerika vyo kuwa 11 Nyakanga mwaka w'2001, abantu barenga 3000 bakasiga ubuzima. Kuva ico gihe CIA, Central Intelligence Agency, ntiyicaye, yarondeye hasi hejuru kumugandagura uyu yari umukuru wa Al-Qaeda Osama bin Laden. None operation yo kumugandagura yo kuwa 2 Rusama 2011
yoba yari ipanze gute canke se yaje kugenda gute. Iyi operation yiswe Neptune Spear nkuko twabigarutseho yabanje gutegurwa imisi mike mbere yuko igegwako, ndetse yari igiye kubera mu gihugu aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari ifise ibirindiro. Yabaye mu gihugu ca Pakistan, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirindiro vyari hafi vyari bisanzwe biri muri Afghanistan. Ikaba yarakozwe n'ingabo z'abamarine US Navy SEAL zakoze imyimenyerezo zidasanzwe, nizo zakoze igikorwa cyo kumugandagura. Bakoze urugendo rw'ibirometero 192 bava mu birindiro muri Afghanistan berekeza muri Pakistan mu ijoro ry'inzitane. Ibi vyapanzwe na CIA kugira ntihagire urabukwa na kimwe, babipanga mu ibanga kuko cari igihugu ca Pakistan aho yarasanzwe aherereye, kandi bakaba batigeze bamenyesha kino gihugu yuko bagiye kuhakorera ibitero, ndetse bakaba bapanze muri buno buryo bwo kumwica kugira ngo kubera yuko bibaza yuko hamwe bobwira igihugu ca Pakistan atankeka uyu mugabo bashobora kumutorokesha. CIA yari yararonse amakuru kuva mu mwaka wa 2008 ko Osama aba muri Pakistan, gusa biba ibanga, hapangwa operation mu ibanga habanje kuba imyimenyerezo idasanzwe hisunzwe uko iyi nzu imeze. Yarasanzwe abamwo imyimenyerezo ikaba yarabereye mu gihugu ca Misiri. Abasirikare b'intoranwa bo muri US Navy SEAL nibo batowe ngo barongore iyi operation itari isanzwe namba kwica umukuru w'ivyihebe. Iyo tuvuze SEAL twumve ko ari incamake y'amajambo sea canke se ikiyaga, air mu kirere, na land ubutaka ariyo SEAL. Bivuze ko aba bari intoranwa bagendeye ku ntambara bamaze kujamwo n'ubutwari bagiye berekana, zaba zo ku butaka, mu kiyaga canke se mu mazi hamwe no mu kirere. Indege zitanu zabanje gutwara itimu zibiri canke se imigwi ibiri y'abasirikare zibavana kuri base Ijarabad ni muri Afghanistan Igazni mpaka muri Pakistan. Iyi operation ikaba yari kirakirikiranwa ikibiriraho na Perezida w'igihugu Barack Obama. Nyuma bakiwe n'indege zitatu za helicopter z'intambara zo mu bwoko bwa Chinook zatwaye abasirikare 24 n'imbwa imwe yamenyereje ibijanye n'urugamba yitwa Kailo. Aba bashizwe ku kibuga cyari hafi y'uruzi Indus ku birometero 10 aho bwana Osama bin Laden yaba. Abasirikare b'intorano rero 23 nabo baciye bavanwa muri za ndege za Chinook, aho baca binjira mu ndege za Black Hawk n'umusiguzi umwe, bose baba 24 na yambwa igira 25. Abasirikare batatu muri 20 rero akaba ari bo vyari vyitezwe yuko bategerezwa kuyobora operation yo guhitana uno mugabo bari bahaye akazina Kageronimo, nukuvuga yuko batiswe Ben Laden, Osama bin Laden, ahubwo bari bamwise Geronimo. Muri iyo mupango rero canke se Geronimo yari code bari bamwise. Muri iyo mupango mu iyo ndege zibiri za Black Hawk, imwe yari yateguriwe ko abasirikare bamanuka ku mugozi bakororokera ku nzu hejuru Ben Laden yabamwo, abandi bagakorokera ku kibuga, bompi bakinjira mu nzu, nuko operation akaba ariko yari imeze. Ni operation CIA yakoze mu gihe Pakistan batigeze barabukwa na kimwe, ndetse ikogwa mu ijoro kugira abantu ntibavyugwe n'amasasu canke se ngo bashobore kugira ubwoba. Abasirikare bambaye impuzu zirinda amasasu binjiye bucece mu nzu ya Ben Laden muri operation yamaze iminota 40 gusa, bica abantu 4 mbere yuko bashika kuri Osama bin Laden, aho nawe nyine yavuye agandagurwa. Basanze mbere urugi gugaye, barumishaho ibisasu ruruguruka, nyuma banza kwinjira. Ubwa mbere hasohotse umufasoni afise umwana hamwe na Abu Ahmed al-Kuwaiti. Uyu akaba yarajejwe gutanga message muri Al-Qaeda,
aho Osama bin Laden yamuha ubutumwa we wakigumira iwe mu nzu, ahubwo uyo kaba ari we yatwara amakuru. Aba rero baje kwica ubwo bari binjiye uyu Ahmed al-Kuwaiti, hanyuma bica n'umugore wiwe bari kumwe. Uwa kabiri baje kwica akaba yari umuhungu wa Osama bin Laden, Osama Khalid, nawe yaje kwicwa n'umugore wiwe ubwo bari mu nzira berekeza muri etaji igira gatatu, aho Osama bin Laden byari byamaze kumenyekana yuko ari. Nyuma rero bagiye kuri etaje ya gatatu, bin Laden aho yarari nawe aza kwicwa. Muri operation hafashwe abandi bakenyezi batatu, abana 13, harimwo abakobwa babiri n'abahungu 11, abo bakaba basize baboshe nyuma yo gukora iyi operation. Ku igenekerezo rya kabiri Rusama, nyuma yuko Obama atigeze asinzira ijoro ryose, akaba yari karakurikirana kibiriraho uko iyi operation yagenze, yatanze ubutumwa bw'ihumure ku banyamerika, yemeza yuko bakoze akazi kose ko kwica uyu mugabo Osama bin Laden, rero yuko abari barabuze mu mwaka w'2001 ubutungane bwabonetse. Kwihisha imyaka irenga 10 kwa bin Laden ntiyari inzira yoroshe, kuko atakoresha buri kintu ca internet cyangwa se telefone ngo babashe kumumenya aho aherereye, ahubwo hifashishwa Abu Ahmed al-Kuwaiti twavuze, kuko we yarasanzwe yaravuzwe n'ifungwa zari mu biganza vya Amerika zifunguwe i Guhitana, ko ari we bin Laden yakoresha mu gutanga amakuru Abbottabad, naho akaba ariho yiciwe uyu Osama bin Laden. Yaba wari umuji uherereye hafi ku birometero 50 vya Islamabad, umugwa mukuru wa Pakistan. Wari umuji wari hafi ya base Pakistane ya Kakui Road, ku birometero 1 gusa n'inusu vyaho yaba. Gusa aba nabo ngo ntibari bazi yuko bwana Osama bin Laden asanzwe ba muri kano gace. Iyi nyubako bin Laden yabamwo yari inyubako idasanzwe yubatswe mu mwaka wa 2005, akaba ariyo yari ndende mu kigwati yarimwo, ikaba yari kuri izishika 300. Yari ifise uburinzi budasanzwe, uruhome rwayo rwareha na metero 4, ikaba yari ifise etaje 2 mu iyo nzu hasi. CIA yabanje gukoresha Shakir Afrid, umuganga w'umunyapakistani, kugira bagenzure kuri done zatanzwe nyuma y'icanco canke icandaga za feki zakozwe ngo babashe kumumenya yuko yoba ariwe, ariko ntivyashobotse yuko bikunda. Ni kuwa 14 Ntwarante mwaka wa 2011 aho Barack Obama yatanguye gukoranya inama yo kumwica. Habaye inama 5, iya mbere niya kabiri niya gatatu niya kane, ariko kwigenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2011 isaha neza na neza 2:20 Barack Obama yatanze itegeko ryo gukoresha operation aho kumurasa nk'uko vyari vyagiye vyipfuzwa na bamwe n'abandi, aho bari gukoresha drone, hanyuma bakamisha ibisasu kuri ino nzu, hanyuma akaza gupfiramo. Barack Obama we yabona yuko iyi atari yo nzira nziza. Muri operation rero code Osama bin Laden bari bamuhaye yari Geronimo. Barack Obama n'abahanuzi biwe mu vy'umutekano bakwirikiranye kamwe ku kandi iyi operation yose yaheze batajyamye. Amasasa 2 niyo yatewe Osama bin Laden, rimwe ku ruhanga irindi ku mutima, hanyuma ajyama ngaho. Nyuma ikiziga ciwe vyamenyekanye yuko kitagumye ngaha, ahubwo cajanwe kitabwa mu ibahari y'Abahindi, hanyuma operation irangirira ngaha. Mu kiganiro kizokurikira tuzorabira hamwe kungene hashoboye kwicwa Saddam Hussein, umukuru w'igihugu ca Iraq. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, mushobora kugira subscribe kuri channel